ntago twokunda umuntu dufatiye ku byo afise ku mahera ku bwiza igihagararo ibiki neza cyane just ibyo byose nibyo tubonera hanze ahagaragara ya burya ikintu gikuru cyo gukundira umuntu kimurimo ya ni kimurimo naho ikiri hanze aho ba wihenze cyane pe hari ukuntu tubaye usanga hari umukobwa ikintu cyose akora abanza kubaza umugabo canka abaza umuhungu bakundana canka abaza nk'umugenzi we w'umuhungu urumva tumva ko bitamenyerewe umva n'abantu babanye mu nda ari babiri yego hamaranye amezi 9 ntabyo muzi hari mu ngashobora kugucisha k'ibintu byose bice mu maboko yawe mpera nakangira kukugira arabe hari n'umukobwa musohokana yaje be careful why how come umuntu aza in 1 month I want marriage why gute eske umuntu nturaraba ko muzomacingana ntuzuraba ko bifitinga yego kuko iyo bidafitinga urabiheba ariko akashaza marriage kugira ngo Yaganawe TV. Yes, ndongiye kuramutsa abakunzi ba Yaganawe TV aho muherereye hose ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Yes, urashobora kuba ari mu gihugu cacu Burundi canke hanze y'igihugu Tanzania n'ahandi hatagenda hatandukanye mu Rwanda, Canada n'abari state. Ndababwira good morning. Yes, niyo MC Benita nkuko musanze rero mubimenyereye kuri screen zanyu murabona ko dufise umutumire adateye amazi, umutumire aberewe gose ni beje vraiment. Reka ndamwakire kugira ngo aturamukirize abakunzi ba televiziyo yacu kariwe cyane. Murakoze cyane. Yego. Ndasuye kubaramusa abakunzi ba Yaganawe TV. Yeah. Ndabaramukije byimva mutima ndi wa undi nyene Steven Niyonzima. Ego. Ego. Uko mukomeza kumbona kenshi. Neza cyane. Ya nababwiye n'umutumire ibihe byose n'umutumire muzokama mubona kuri screen zancanke kuri televiziyo yacu Yaganawe TV kuko murazi neza ko TV yacu ari ya famille ni nka famille n'umuryango wagutse tutaratangura rero ndabamenyesha ko wifuza kwinjira muri group ya WhatsApp ya Yaganawe TV iri ga kuri screen zanyu murayibona anfe mutwandikira kugira ngo tubashobore kubabwira uko mushobora kwinjira muri group ya Yaganawe TV. Yes, uyu munsi rero mfise sujet imeze gute, ni sujet nifuza ko twoganira na Steve kugira ngo atubwire ama inconvénients atubwire ama avantage byinshi muraza kuvyumva. Sujet no musivuga gute rero twifuza kuyaga ku bantu bakunda abandi, umuhungu canke umukobwa ashobora gukunda uwundi bivanye n'ico yamukundiye swate ubwiza amahera ubwenge ndetse n'ibindi cyane n'ibindi bigenda bitandukanye. Ngoma ndamuha umwanya rero umutumire wacu kugira ngo atuyagire byinshi. Wewe iyo numva twohera kuki ndashaka tubwire ni giki twokora kugira ngo twitondere kuba mu gihe c'urukundo. Ivyo bintu turakwiye kubira ubwenge isura amahera ibintu nk'ivyo. Yeah, just ico novuga iyo bintu biragusa cyane kandi biragoye kubona. Yego. Biragoye kubona kubera umuntu agukunze kubera ikintu kikuriko. Hari igihe bikugora kubona. Just ushobora gusanga ari wewe ugiye kumurondera. Ariko bivanye nuko nawe abona just nshaka guprofita amahera nshaka kugira gute. Agahita avuga ati reka mfatire haha nyene. Yashobora kwijijisha nyene akakwereka yuko minga ntabirimwe ariko avuga ati naha nyene. Neza cyane. Ya rero gusa icyo mbona ntago twokunda umuntu dufatiye ku byo afise mahera ku bwiza igihagararo ibiki. Neza cyane. Just ibyo byose nibyo tubonera hanze ahagaragara. Ya burya ikintu gikuru cyo gukundira umuntu kimurimo. Ya ni kimurimo naho ikiri hanze aho ba wihenze cyane pe. Mugabo kenshi abakunda kenshi nk'abakobwa mfatire ku bakobwa ko nandi umukobwa turashobora kuvuga nti jewe nkunze Steven kubera yambara neza, nkunze Steven kubera ari beige, nkunze Steven kubera yirabura canke ari muremure ibintu nk'ivyo. Eske ibyo bintu biruba ku rukundo? Ya ibyo ntago byo kuba ku rukundo na gatoya. Ya ntago byo kuba mu rukundo na gato, like for example nshobora kuba ndi umugangi. Yego. Ya eji ngwari kankubita nkegeranya ushumeba. Yego. Ya kubera yuko icyo wakunze kuri jewe ntago coba kigihari. Yego. Ushobora kunkunda no munsi kubera yuko ubona ndatwara ndafite imodoka ndadrivinga. Ejo bigashika iragonze canke
ndayikoze ko nkoze izindi business kavuga ati no je kubera ko nashaka umuntu afite imodoka bityo guzo bumpebye neza cyane ya urumva rero ko nta mpamvu yo gukunda umuntu ngo ni kubera wamubonye mwibi ego benshi barabikora ego benshi cyane hariho umuhungu ashobora gukunda umukobwa kubera yabonye iwabo bafite ikaje neza cyane hari umukobwa ashobora gukunda umuhungu kubera abona umuhungu afite amahera hari n'umukobwa ashobora gukunda umuhungu kubera abona ava mu muryango kize neza cyane akamukunda kubera akavuga ati je kweri ujya ava muri uyu muryango ifoke nyine nanje nimba turiko turavugana bro gasanga n'umukobwa nagize effort kugira umuhungu bakundana neza cyane ivyo ni ibintu bikunze kuboneka cyane ku bakobwa ugasanga ati jewe kubera yuko iwabo bafise ibi canke iwabo bameze uko canke umuhungu yarondeye bimeze uko ugasanga ni ibintu ko birakurura abakobwa kenshi catu hagarara cyane ku bahungu amagare ku bahungu kuno mwanya eske iyo umuhungu akunze umukobwa kubera yuko bafise amahera canke babona ati umukobwa ararondera arafise esprit yo kurondera uwo aba yihenze nawe canke kuko abahungu benshi barakunda kwihenda kuco kintu sinzi ko ari kwihenda uratudusobanurira akavuga ati jewe ntakundanye n'umukobwa azi hasi donc arondera niwa wundi ndoshira mu nzu azomfasha kurondera ibikivye uwo nawe aba yihenze bon kuri ico habwo rero abakobwa canke umudamu umuhungu aba yifuza gutwara n'uyo nyene ujya azi apana ngava mu muryango kitse no wa wundi azi ubuzima niki yego the one who knows life, what is the life yego azi yuko ari inguvu ziva ku bantu babiri bari kumwe mu gihe bagize gute bubakanye yego apana wa wundi just first of all uraraba gute yumvira how is planning can be master planner yego urabona kujya kuntu hari ukuntu tubaye usanga hari umukobwa kintu cyose akora abanza kubaza umugabo canka abaza umuhungu bakundana canka abaza nk'umugenzi we w'umuhungu urumva hariho weakness abakobwa canka abagore bamaze kwishiramwe babona yuko bo badashoboye ico bazokora cyose bazogipangirwa ego ico gihe rero biragize gute birafite ikibazo mu gihe rero umugabo nawene ari umuntu atazi gupanga ari umuntu atazi kurondera urumva mwese mushamwa biba fake biba nabi rero umugore umuntu abashaka ni wa wundi uraraba eske how is the thinking is looking far because abakobwa mwe benshi mubona imbere yanyu mubona nyine nta byadanje nyine mubona ubuzima bw'ino munsi ushobora kubona no munsi I have money cyangwa I have a car ntibiyumvira ikarafise imodoka ibibaza imodoka ihura nabyo nibiye icyo niyo gonga neza cyane cyangwa iyo gira accident agapfiramwo what the next life ikindi nacyo kubona mfise amahera nk'ubu ashobora ko atarana yiwanje ugasanga nkora muri company runaka amahera menshi ancaho we bikaguha kubona yuko is the boss kandi amahera nkayaronka pe eske ya company ni yiwanje none izobanda nyuma amahera ego birashobora gushika ugasanga ni yiwanje yego none ibyo shikigaho ngivyo ntago muvyumvira mwavuga ati it's okay nshaka gutwarwa n'umuntu amize uko ibeje ntiyumvira yuko azogwara ngo umubiri ugende mu boss twama twanabibonye azogira gute amahera azokunguka ava muri famille itunze ntuzi neza yuko famille yabo izo supporting ibintu nk'ibyo shankunze kubibona comedy nabonye ya Mutima Cishado Mutima niyo yagiye gutwara ngo umukobwa wa Cishado ko byitwa ko Cishado ngatunze amuhereza ipanya ngo ngipanya nibaye urumva yuko ivyo yari yiteze sivyo yasanze nico gituma rero gukwiye kuraba eske uyu muntu ndamukunda iki ntumukundire ngo ubwiza bwo mu maso ntumukundire ngo aseka neza ntumukundire ngo ngafite taye nziza ya n'umubiri just taye jo ashobora kubyibuha kabikibunene nkaho uvuga ngo je nshaka ngo konse none niyavyibuzo shimuheba je nshaka abavyibushe niyashika muhiri wawe bikanka canke ubuzima bukabukunda konda uzishimwe yanje gituma rero gikuru ni mu mutwe uraraba mu mutwe eske tuzofashana gute rega babivuga ko ubushaka umufasha numufasha muzofashanya ala absence yiwawe arashobora guhendolinga ibintu canke muri kumwe murashobora kumvikana mugakora ibintu yego ikindi kibazo gikunze kuboneka cyane nico kintu c'amahera eske urukundo rurashobora kubaka amahera kuko hari n'abandi baza kubaka bagashigira no mu rugo bakavuga nti jewe kubera yuko ndakunze no kubyuma mu magore benshi jewe nagiye kuno mugabo kubera ko bafite amahera bien dushobora kubaho nabi
famille zomufasha eske ayo mahera arashobora kubaka urukundo bon ayo mahera ntago yo kubaka urukundo kubera ajya amahera abuze umva urujya rukundo niko ajya amahera ajya amahera abuze umva n'urukundo rurabura neza cyane rero aho urukundo ruri just nta kindi kintu kiba kiruri inyuma just is better to love someone out of nowhere out of people out of pity ugasanga ntumukunze ngo kubera ngo amwumva ikigongo umuhungu ari umukobwa ashobora gukunda umuhungu ukubera ngo yamurondeye inshuro nyinshi reka basi ngo ndamwemve kumwemerera ureke kumuzunguza mushira hirya no hino ugasanga ngo kubera yuko ngo abagenzi biwanje bambarira ati uyu mutipe ni sawa ushumukunda kwera abagenzi bawe ariko bajya abagenzi bawe se bazobana n'uyo mutipe cyangwa se bazogumana n'uyo mutipe niwe muzogumana daba eske turafitinga bira matchinga kweli neza cyane kita matchinga kiri kare apana guhatiriza ngo bizoziramwe ego aho hantu mvume ngo barukwiye kwatera umusumani kuko abakobwa benshi nk'abahungu benshi barakunda ngo ubona ujya muhunga ameze gute ubona ujya mukobwa ameze gute ukibagira ko wewe afise ibyo mukundira nawe utumukundira aha ndashaka kugira icyo ubahanuye ko abantu biyumvira bino bintu of course yes icyo kintu kirica abantu benshi hariho n'umukobwa ashobora guheba umuhungu bakundana kubera abagenzi biwe neza cyane ngo abagenzi ngo babonye ngamizuku cyangwa ngo nimba nk'umugenzi wiwe nk'abagenzi be babiri cyangwa batatu bagendana n'abatipe baba boss bagize gute akashabona wa wundi w'umugenzi wiwe nta birenze pe none ntujya mukundiye iki nko yavuze ati ntujya mukundiye iki urumva ko bashabaza muri ya kategori y'abandi bakunda ibintu ya umuntu ushobora kumukunda ata n'indi imitima gusa kubera yuko yahuje ukamukunda rero kuba wumva yuko umugenzi yo kubarira ati ngujya ngo no ngujya ngo ni sawa kuko ujya mugenzi afise amaranga mutima yiwe nawe ufise abaranga mutima yiwawe ufite ukubona ibintu nafise ukabona ibintu ntibisigura yuko ko namahasa cindazi nta mbega harahantu ramaze kunyumvira abakobwa babiri b'amahasa bagiye ku mugabo umwe oya bon ndamaze kubona ku ma social media mugabo atari mu Burundi ego sawa basi tumva ko bitamenyerewe umva n'abantu babanye mu ndari babiri ego hambaranya amezi 9 basangiye mbega baciti ambriyo basangiye namba ari ngo bafungurira ego baba feeding bari mu nda ariko byaranze ko baja ku mugabo neza cyane byaranze ko babona ibintu kumwe ni gute umugenzi wawe ego mwarakuranye cyangwa mumenyanye mukuze yo kubarira ngo ibi ngo uyu ni sawa ujya se sawa no alfa uba wihenze urukundo n'ikindi kintu uba wihenze ni byiza yuko wowe umwihitiramwo kuko niwe muzobana ni muzoba muri kumwe kandi niho nihagira ikitagenda neza ego nta muntu uzojya umuhari ego dobatsinzira mwitiyemo uzovuga ati ni jewe kuko urinze uhitamo umuntu ko mubana cyangwa ko mukundana no kubona ati I'm ready kubabara kubwiwe kandi I'm ready kuryoherwa kubwiwe neza cyane I'm ready kuri byose nimba ubuzima buzoba bwiza buzoba bubi turi kumwe ariko wamukundiwe n'undi muntu n'akantu gatoya kabaho ushuje gukompara nakayarambeje ariko ari we wamwihitiyemo ata kintu na kimwe umukundiye ngo n'ubwiza ngo na mahera ngo mu muryango utunze wamukunze nyine kweri ko umukunze naho ibintu biba bibi uvuga ati reka twihangane tomorrow bizoba neza aho kubera yuko wamukunze atani ikindi kintu wamukundiye ari ibintu wamukundiye cyangwa kubera abagenzi uvuga ati barampenze cyangwa bya bintu nabona ati wapi kweri ko nabibonye kutariko uzosha wigira kubera yuko bya bindi wabibuze neza cyane tubwiye amajambo akomeye cyane abari muri commentaire murazi neza ko ari umwanya twabasigiye kugira ngo muze mutuganiriza mutubwira nti ibi bintu twamwavuze birameze neza canke birameze nabi nazi ko muri boss bacu tugendera kuri mwebwe reka twibandanize n'umutumire wacu ndifuza kumenya ko urumve ko tubwiye ama inconvenience menshi ni gute umuntu azomenya ko umuntu bari kumwe mu rukundo atamukundiye ivy'inyungu so biroroshe kumenya kuko kenshi hari reka twigwa ngo ari ikintu abakobwa bamwe mutazi umuntu arashaka gupima atabyuze neza ibyo bintu abahungu barabikunda agupima atabyuze kandi ntazo bikora ko yagupima for example
ashobora kubona yuko umenga umukunze kwera amahera agapretendinga akakwereka ko agira ashata amahera akantu gatoya je byanse akakwereka ko byose biriko biranga hari igihe naje utanga kwitwara ukuntu amahera afise urondera inyanda muvana ashavuga ati urya muntu neza na neza ndabona yuko yakundiye amahera cyangwa nimba akunze style yiwe akunze ko yambara hakagira igihe akaza ashaka kwinegrije akaza ashaka kwinegrije muri kiye gihe yinegrije kashumenga ntubikunda yuko mujana musohokana muri kiye gashavuga ati biraboneka yuko uyu muntu yego nta kindi ari interested naco n'ukuntu nambara ndashobora kubitahura ko twuhura ndi mu kazi twuhura ndi mu bintu bitameze neza kambona ntari muri ya style yagira gute yaranyibazaho bon erega no gupima umukobwa azogira umutima mwiza ashaka umutima mubi biroroshe reko kantu rero kantu ka kuba muradukorera utuntu tumenye ivyo ngivyo ntavyo muzi hari mu ngashobora kugucisha ibintu byose bice mu maboko yawe mpera nakangire kukugira arabe hari n'umukobwa musohokana ugashaka kugaspia kugira urebe yuko akubara ati no yego ubunye bya appreciating yahandi uzabumva nyine ubona umuhungu umenga asigaye acting ukuntu yarabonye nyine bimeze ingorane yiwawe biruga ni byiza yuko n'umukobwa ntukihishe ku muhungu ngo kubera yuko ngo bonamenga ikarampima yerekana ukuri azukunda kuzi umuhungu rero hariya yamana makiriosity kenshi kubera ko birababaje nk'umuhungu asanga ariteguye mu buryo bwose bushoboka azikigagera twara umuntu kumbe wa muntu afite icyo karaviza at the end ashabona wa muntu siho yibereye ibimeze gutashoboka cyo bibaze spendinga arizera tumwanya hari ibintu bikunze kuba kazamba nk'umukobwa ngo narababajwe nagize gute kubera yuko nk'umuhungu amuhemukiye kuko guhemuka birabaho ku muhungu no ku mukobwa ko umuhungu umukobwa muhevye ugasanga umuhungu ahevye umukobwa bariko barategura mariage yego ngo byarambabaje nta kintu cyambabaje gusumba ico ibyo birasanzwe umuhungu nawe bahemukiye ariko aritegura nka mariage karero umva umukobwa yamuhemukiye nta mitahe na mike yashizemo umuhungu nawe yaraguza amatebe aragura ibyanda aragura ibiki cyataritegura nyine utumutwe nyine hama bashe bamukatira wowe uzoza kumubara ngo je ngo barambabaje kandi we wumva urumva we nta mitahe yarimwe ariko we ni mitahe yagiyemo cha wibaza rero ayo mahera ni yarabuze business yakoresha kugira ngo yunguke canka amushikana handi hantu ariko bisha bigenda kuri hama nawe ukashuza ngo ujewe unarababaje canke je ngo sinzosubira gukunda canke sinzosubira kwizera no bijya n'ibintu byaciyemwo be with new version shasha tangura bishasha kubera yuko kubabazwa nibizopfa biheze ibyo nibizopfa biheze bizokwama ego Mr. Sogo turashaka rero mu ijambo rimwe utugire iyo umuntu akunze donc byashitse ndagukundiye amahera ndagukundiye isura ubwenge iki ko nta muntu akundira umuntu kubera ubukene ivyo bibagake byakuba kubwa bakebye nizahe ngaruka mu majambo kuko wavuze byinshi hari byo twumvise rero dukeneye kuba mu ijambo rimwe ingaruka nuzo bari kararawe kino kiganiro azogwe kano kantu nizahe ingaruka umuntu ahura nazo iyo yakunze umuntu kuri ibyo bintu kuri izo nyungu zigiye zitandukanye ingaruka zohura nazo nuko ivyo bintu bizosambuka hakiri kare bitazonarama ntibishobora nene ko tubona ariko hariho ababana hariya ibintu by'ingo biragoye ushobora kubirabisha amaso kuko hari inkuru iraho nigeze gusoma umugore babana n'umugabo hama yari apartment zari maison jumelle rero umugabo bagiye ku kazi n'umugore bagenda ko yaramutwara akamudropinga ahakorera rero umugabo umwe famille imwe ikazibona umugabo aje kugurira umuryango uwundi umugore akinjira ashayuga rero uwundi akasha yidoga vraiment urabona abandi ingene couple ingene zibanye aramwugurira umuryango aragira gute ibintu nk'ivyo bakashwana bakabipfa umunsi umwe wa mugore ashagenda yegera wa mugore gushanga ubesha ni soft umugabo mwiza aranakugurira umuryango w'imodoka kugira winjira ariko jewe nta n'umunsi numwe abikora wazi ikintu yamwishuye uhora ubona nyugurura umuryango ntajya wibaza ngo nurukundo hajya urugi rw'imodoka rwarapfuye je sinshobora kugugurura nico gituma nyugurura kanyugarira ubikurumva
donc yiyumvira yasanze atari ibyo rero bwirwa kunda umuntu umukundira ikintu byaye n'icyo ubona just bijya bintu uri kurabona ubibonesha amaso ntuzi iby'indani ushobora kubona ngo bajya babanye neza nk'uwo yarabonye bajya ko babanye neza amugurura umuryango kubera umuryango warapfuye niwe ametrize ingena wugurura ariko undi nagasha yibaza aha bajyane ucobaza numva bari bapfuye ikintu ujya mugabo sawa ukunze umuntu kubera amahera ndabona afite amahera ushobora kuba agashambara karahishe ushobora kuba no kwambara neza sema wewe jamani boss kwe kabisa ni boss fika sasa kwangu mama we chuma kumayi ugasanga ibyo wiyumviriye byose sivyo siko biri nka kwa kundi ujya yiyumviriye ibindi agasanga siko biri kandi ibyo uje witeguriye kubona akaba atari byo usanzeho ucurambirwa ukabona menga warahushije wagiye mu bintu bitari byo ntibice binagakora rero ngo hari abandi bantu bari ko barakurondera bigo n'ahandi usanga aheza umwaka umwe mariage baye cyangwa amezi angahe akaguma acomoka aje hariya nimba akorera ruguru naronse mission kumbe yigiriye ahandi hantu rero ga ibintu ingaruka zihaba ntago birama kubera yuko ivyo witeze sivyo ubona donc nubwo vyoteba fendofe kubera yuko gusa ari yabo bikunda akagenda yibaza yuko sha wapi kwere ibyo nasanze gusa nta kundi ko nagize bikamvumiriye akavumiriye basi tu bikagororokeramo ariko namahigwe make ko benshi ari inzaza abaje avuga ati jewe ndafise ico ndiko ndaviza atagisanzeho rero bishabi ibikibazo rero ga niyo ngorane rero gigize gute niyo ngorane uzosangaho kuko uzosanga bya bindi uri kurashaka wibaza yuko byo guha umunezero ubibuze bizoshabi kubera umubabaro kandi abakobwa ingene bameze ntago bakunda ahantu bababara bashaka ahantu baguma baryohewe ibintu bimeze neza rero yasanze menga nta byishimo biharasha yishira mu kakantu narahushije n'ahandi ashatangira kuziragira gute hari n'abashaba bikora kugira bagire divorce cyo nga mu Burundi mbona menga divorce iragoye ariko ari ibindi bihugu nko muri ico gihugu cacu kibanyi cyo mu Rwanda divorce iroroshe cyane yashiroroshe n'ama divorce yabaye menshi rero ukazumva gatoya divorce washawiyumvira ati niyo divorce ibaye atamwa kurahera ni kubera iki cyangwa kujyana kubaye atamwa kurahera nuko bya bindi yiteze yuko aza gusanga sibyo yasanze urumva ko ari ibintu byinshi cyane bigenda bidushikira kubera kutamenya ariko ntaguciriyemo kuri ico nyene nk'abakobwa cyangwa abadamu bashabanyumva nabi no ku bagabo hari umugabo akwereka ibintu adafise akakwereka uko atari kugira umwemere akakwereka uko atari kugira umwemere washika ukashoba desi ivyo biraba ntibisigura ngo nabagore gusa n'abagabo barakwereka ivyo adafise hari umuntu ashobora kugutwara nk'ahantu ku mugenzi we kubera ko umugenzi we apanze inzu imeze fresh akagutwara iwiwe aha niho iwanje ngwino ndamutse akanabara n'umugenzi wiwe nzoza kwirigwa iwawe nzozana n'icyuki cyuki bakirwa ngaho fresh umunsi wose aba hari akashaka rero gakuza kuba married kuri wewe azi yuko ibintu ari fresh yaza agasanga ibintu biri different akashaba desi neza cyane rero ugasanga navyo ntibyo biri mu bituma yovuga ati ntago no sporta tumuntu atangiye ambesha ukunuku usanga birishe umubano umva ko bigoye cyane yes mu kurangiza rero bona Steve turashaka uduhe donc kandi nanje nishiremo ko na canke na wewe uduhe impanuro canke ubwira abajene impanuro ugwaruka kanavuye mu kwindingira kugira ngo bitahurike mu rukundo kugira ngo rubashe gutahurwa neza donc ba feeling neza mu rukundo ati urukundo n'ugukuri ubampera impanuro bakora iki ikintu gihari first of all kunda umuntu atacu mukundiye kubera yuko umukunze ubona yuko ntuvuga ngo mukundiye amahera mukundire basi mu mutwe hiwe ko umutwe ni hakuru mukundire basi mu mutwe wiwe umukundire ukuntu atwara ibintu umukundire ukuntu yorganiza ibintu none ibyo bintu bizokomeza urukundo reka ndagusaba bivuge muri part zibiri ku bakobwa no ku bahungu ku bakobwa just ku bakobwa yobona umuhungu yoguruse mu mutwe afise mu mutwe ari Mr Planner pe hari umuntu ushobora gukundana akakubera Mr Planner wa danger kubya kantu kose agupangiye ibana gatera kaciye katigera kausha hamwe wonyene wiyumvira uyu muntu kwiri arabaho tiyaje yaratevye kuza mu nzira zanje ukagerageza kuraba umuntu afise confidence ujya confidence nico kintu cyambere kuru none uwo umuntu yoba atiyizera
ni gutazogufasha wowe kugira confidence. Just confidence the superpower nkuko nkunze kubivuga. Yego. Raba wa muntu afite confidence wenyine yizera kuko ujya yizera azona kuremesha kuva ati neza cyane just relax nuko atazoba afite bya bindi bifuza mugabo akakuremesha ati relax is going to be fine it's going to be fine kandi nawe ukabyizera ukabona ati it's going to be fine. Bon icya gatatu ukaraba wa muntu just is doesn't showing up atishira hejuru byadanje neza cyane ukajya kwishira hejuru burya uzorebe umuntu ushira hejuru burya nta kintu kiba kirimo. Oya ya nta kintu kiba kirimo kujya kwishira hejuru bari gukavaringa nyene bya bintu byiyo tu kuko nkunze kwibona ku bahungu cyane nko bariko bivuga ugasanga umuhungu araje ngurumva ngo jewe ngushaka kurongora ngo ndafise ngo kazi ndiko ndakora hariya marinzi ndiko ndubaka hariya ngo mfise nivyo bindi barutije kuvuga nyene ico kintu kirakomeye cyane kuko abakobwa kenshi kirakunda kwagwisha ya kurongora ntago ari ibintu byo kwiganira umuntu ngo je ngo kuno hama bigende gute urabifise mfise ibi none ushaki nguro rero reka kumubarira kumena amatwi kwanza bongo muko maradukurikirana bavyumve umuntu ataza kumbwira ngo ndo mfise kubera hari ahubwo gusa uyo mutoma ngira ngo ntukiba kera warumva za kurondera jinshaka mariage jinjo jambo menga ntacyo meruze kumva cyangwa mariage wende wani ngena bashinja ko barongo bakubwinshi rero ivyo ntago byitaho buriya umuntu aje akubara ati jinshaka mariage be careful. Why how come umuntu aza in 1 month I want marriage why gute eske umuntu nturaraba ko muzomacingana ntuzuraba ko bifitinga kuko iyo bidafitinga urabiheba ariko akashaza marriage kugira ngo abone ko yo kwigarurira ako ndibaze ko ibyo bitakibaho. Raba wa muntu basi afite intego afite kuvuga ati I want to reach here ndashaka gucikaha ndashaka kubona byogenda. Ikindi naco ni umukobwa wakwe kuraba umuntu murakundana ko mutarakundana ntuwo mumenye wariwe muri kumwe raba rero ga wa muntu eske hari ari nyipfurizi neza arashaka kubona nanje noshika ahantu heza arashaka kubona twoshikana aransapotinga mama kuko ari relation iba ugasanga umuhungu arikunda ashaka abari wenyene umukobwa akikunda agashaka abari wenyene eske raba yuko rero hari umwe ko yoba kubabaye kumona kubaba atakubabaye hari cyane ikibazo umuntu akubabara gute umuntu akubabara gute just ari umuntu aho bikunze kuba bikagora ku bakobwa hari ingeso runaka umukobwa ashobora kuba yokora dahisha atacubahira itanga ataki umuhungu akagerageza kubara no it's not fair si byiza rekibi just ugasanga umukobwa basi exaggerating ushobora gusanga basi yo bari nimborerwa pe anywaka byadana kama ati no that's not funny rekana nivyo you'd like to drink 1 or 2 relax be there ariko usanga nk'umuntu akara ko urasanga umukobwa akunda ama night club you have to stop this aho bigoreye umukobwa ashenyeruka kubona mengo umuhungu ariko aramwinjirira neza cyane ariko ajya ntagara kwinjirira burya nta muntu numwe azobaho kwisi azoguhereza impanuro nziza nk'umuntu mwemerana impanuro nziza zitishijemo ikindi kintu inyuma nk'umuntu ashaka yuko uzomubera umugore neza cyane cyangwa nk'umuntu ashaka ko uzokubera umugabo yego hanini ku bakobwa umuntu ashaka ko uzomubera umugore araguhanura impanuro nziza atani ikindi kibazo kibiri inyuma rero hari gutabibona uzobibona wa muntu atagihari yego rero gibyo gusa abakobwa benshi yumvise akubujije bakubujije ngo ngashase kumpa amategeko nagara amategeko ndabujye abikubariyemo just curaba nk'umukobwa ari muri night club saa 9 zirageze saa 10 akiri your look sinziza biboneka nabi usho gusanga uje muri night club nta bindi bya danger tari ubumaraya cyangwa ubuhumbu butwaye ari kubera ati aho I'm going to relax ndakunda ikirori ariko societe zo kubona nabi kandi tubayeho kubera abatubona pana ngo ni kubera ngo jewe kuko we ntago ubaho ngo kubera wewe wenyine ko n'Imana irakeneye abantu ari Imana none we ni gute utokenera abantu natwe turakeneye abantu rero reka twubake image nziza kuri ba bantu bagire gute batubona kandi ntituzokubaka image mu bujyajya twinyegeza naho bisha bigarukira kuri bya bindi raba rero wa muntu agukunda just afise confidence just arakubabaye just ni wa muntu ubona yuko akwipfuriza iciza just date that one apana kuvuga ngo nta mahera afise urazi ejo hiwe usanga ejo hazoba jana umukobwa twiganye umukobwa ndamwibuka basi nari umuderangere cyane je niga muri secondaire je twarahura nkana gufotora ngashaka ati ejo waruvuye he
oya rero ahantu twiga umukobwa yari yimutse ahantu yari apanze agiye kubahandi cende mubona afise umukeka mu maboko cende amufotora kwera rero nababara ati mwenza ndababona ahantu nkababarira mukampariza je buzuze ndabafotora ico gihe hari kera kweri nari mfite agatelefone akamatushe gusa kihagaze ko hari telefone ikoneti leo yigeze gusohora na leo bwari telefone kweri bwari distinga pe ebana kwa telefone tugisohoka ashi nenda gafise cyo ndibuka kuri etablissement nenda gafise ndumwe mwisite twari babiri ebana ndamubona cyenda mufotora nabaza ate wewe ajya waruvuye ati wowe ntiwari wahukanye cyangwa wari ugiye ku mugabo wari yitwariye imatera nyine yari umuntu yava mu ntara za ruguru nyine hano nyine atabyadanje ewe iriga twaracokuzana bimwe bibi kigutwenza rero ubu urumva ko yarameze gutyo usha kuba umugaya iki niki yaronse umugabo w'umiliyarderi ibaze apana ngo has billionaire neza rero hariyo project iraho twako turakora byasaba ko nja guhura nawe isa ko nja guhura nawe rero ntibyakunda ko mpura nawe mu buryo nyine buri direct bashaka kumpuza n'umuvuga ati ni wewe mbonye ari we bona yarabyibushe aho nyine ndamwibuza uribuka ndagufotora muri kareka aho nyine aciratangura agatera inkuru abantu nari ndahasanga uyu mutipe kusha ngo sinarinzi nguraca ngo sinarinzi kuno kubona kandi yaraderanje yarabuzanya amahoro kuburyo ashira abatera inkuru yose raba rero uri umuntu ashaka kumugaya ngo kubera ngo ubu amahera tatazovamira ariko ejo ntaguzi icazovamo of course nuko rero ku bakobwa ashaka kuraba umuhungu tamugaye ngo nta mahera afise ntaki kubera yuko ntaguze ejo ngene bizogenda neza cyane katubwira abahungu nabo rero ku bahungu just abahungu dufite ikibazo cyo gukunda appearance yani muraba appearance turayiraba ariko tugasanga ntitwitayeho brain uzi ko hari n'umuhungu ashobora kubona umukobwa yashafise hadanje ariko mu maso usanga nta birenze usanga ni mambata rero urumva igituma muze mambata bikwera tukiri abana ariko nuwambara ibirato mambata ugasanga kimwe nibihuye rero ugasanga ku gisusu no mu maso rero ugasanga arabye nyine taye arakangutse kaswa ngamukundiye taye birabaho hari umuntu ko nawe uri umukobwa ndazi biramaze kuba hari umuntu ashaka kukubona inyuma ashaka kuguhamagara ntiyakubonye mu maso ni urukundo canke yakunze taye yonyine rero abakobwa benshi barakunze gusamazwa n'ukuntu afise taye yego ya taye bien canke muto akumva abantu bose arabamotiva akashamba menga ni wadanje hajya ntagurenze ukabona menga ngo urarenze hajya je nkunze gukora abantu umukobwa nyakoreka karenze uzomureke hari n'igihe azorenga iwabo azorenga iwabo nato umukobwa gusa umuntu azokora karenze mureke hari igihe azorenga iwabo kurenga iwabo rero ni hahandi uza gusanga bya bindi rero kuribaza ko uzoja kubamwe ahubwo warabirenganya ugiye kuba mu bindi rero ugasanga umukobwa kubera yuko arabizi ko afise taye yatira abantu kubera ko amuhamagaye akumva ni fresh ujya amuhamagaye akumva ni fresh we nawe ni wanarize kuko mwigwa abakobwa murafise power yo kubona umuntu agukunda n'umuntu agukunda neza cyane yamurayifite ariko rero muyipfisha ubusa twibwo razi yo power mufise kubona umuntu agukunda n'umuntu agukunda yara twebwe ngo twaba tuyifise sha horonga gumwe n'igice nuko horonga gumwe n'igice kuko bavuga nakubonye ariko rero iyo power nitugira hari n'igi umutwara yakweze ko gukunda cyambu cyandiririmbo ya Melanin bo kuya mutwara mu mahanga atwara kuburyo ubona akunda si wewe uribaza umuntu kabigenza ibyo byose akaza ngo unakunda ntibigeze ubibona katagukunda rero natwe yabajya power tuyifise mwendazi yuko hogenda umwe n'igice kabisa kandi nico gice ari gihe kito twuba twarondishije nyene rero ni byiza yuko umukobwa kandi navuze ku bakobwa kuvuga ku bahungu umuhungu na wene kunda umuntu atari appearance waravye appearance ukuntu asa mu maso
ngo ni mwiza wapi wewe raba kwanza first of all gikuru ni mu mutwe mugabo hari akantu baza bavuga ngo ukunda umuntu hamwe nimwaja mu bantu utazokwicuza sawa hariho umuntu mugiye mu bantu tokwicuza ariko mu mutwe ari fake eske ni kihe cyo kuryohera gukunda umuntu mugiye mu bantu ukabona ni fresh ariko mu mutwe ari zero nundi nosanga nyene mu maso canke abaye ariko gusa ugasanga n'umuntu avuga ati jewe nanje aho ntari ntabwo bangira ndazi yuko hari umuntu nasize neza cyane ya rero kunda umuntu kubera yuko mumenye mu mutwe however ameze ukunde wa muntu umushaka guhanurana ikintu ushaka kumara ati bana kora ukuntu akabitahura burya twiga mu bintu by'ama project canke by'iki bya organisation twiga abagabo turabibona cyane kandi turabizi cyane gusumba abagore umugore kweri munzu ofisi inzu ya chambre na sala ofisi ibikoresho bya danje byinshi ubona ibintu bikwira akabikwiza ugatanga bya bintu byagiye ivyo kweri impano barayifite ariko impano kwa yovuga ati ko n'umukobwa urashaka kumuhereza I give you 10 million start business inkoriki ariko umugabo kimuhereza ati acha canganya nka zitatu nkuri ariko umugore uzabumva ati reka kwanza manje gushompinga rimwe amashinda bare neza ibyo za gukora cyangwa akashaka gukora ibintu bizomufavoreza nawe nazo zaratoramo yego ya rero urebe wa muntu ushaka kuba babarira plan du planning ibi bigakunda ushaka kuba babarira ati tugira uku bigakunda ya rero ukashuvuga ati ko ku muhungu nta bintu byinshi uraba ku mukobwa ndumva nibikeya cyane nibikeya raba mu mutwe raba eske ni wa muntu nzobarira ikintu atikora gutyo ko rero abakobwa bafise akanyarigabo abashaka ngabe nk'umugabo nta munsi nimwe bizokunda ko umugore aba nk'umugabo ko nzorebe n'abagore bariko baraca urubanza hagati yazo ngo zana inzoga z'abagabo no ari nk'umugabo ari goza nta nzoga z'abagore cyangwa babwenga ifanta y'abagore nibikunda rero umugabo afite responsibility ziwe nyine Imana yamutoranije nka kwa kundi nyine bavuga ati bazozijya barushe n'abagore bazovyara bagize kuti barushe rero umugabo arafite impano karemano yiwe yo kuba yo organize ibintu abyorganize neza canke nabi hari ukuntu umugore bategerana sikuva ngo abamukumiriye kandi hariyo n'abagore bapanga gusumba abagabo sindabihari abagore bapanga gusumba abagabo ariko rero ni byiza yuko uraba nawe ugahitamwe wa mugore nyine ashobora kuba yopanga nk'umugabo kukujya arinze kuba yopanga nk'umugabo canke ameze uko nawe we uri kuramubarira ikintu murashaka guhuza canke akagukebura ibaze ubanye n'umuntu uzobara ati urikora ati dukora ukuntu ora amafuti ego sheri ni sawa cha wibaza ico kintu basi bana na wundi uvuga ati azobibona nakatari bya anterere atari wa wundi ati byose ndindire yuko ari babikora nkakwa kumusanga nk'umugore muhira baje gusaba amahera y'iyarara baje kugira rusansuma canke ngo rindira ngo papa nakangaze nini wari muhira we kuri muhira nuje mu kibanza ciwe cha wibaza rero naho rero turakwiye kuraba abantu bameze gutyo uko yes urakoze cyane kandi ndagushimire bwana Steve urumva ko tuyagiye ibintu byinshi vyiza kandi byo dukura kuri step imwe katugeza ku yindi step abajane mudukurikirana numvamo no basaba kuba mu subscribe kumva utayigize zo homba ibiganiro byinshi kandi bizokwigisha yes kandi ndashimire mwebwe mwafasha kanya mukadukurikirana mu kuva ku ntango shika ikiganiro kirangire reka cyenda gusaba ngo ugire partage kugira ngo n'abandi bashobore kumva zino mpanuro ziri muri kino kiganiro yes MC Benita kuri microphone ya mbere ari kumwe n'umutumire Sogo nkuko musanze mubizi canke Steven umuhamagaro ko bisatse reka ndamushimire cyane naho butaha ndabwira ko ubukurikira zizabazanira ibiganiro byiza cyane ndabasabiye umugisha uba ku Mana ciao ni wo mutima ubwenge ni wo mutima